igihe cose ubonye inkuru iri kwihanahana biciye ku mbuga ngurukana bumenyi usabwa kubanza gushishoza ukaraba ko iyo nkuru ariyo imbere yuko uyisangiza abandi. Ngo bitagenze uko, Benoît Barushubwira aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe Charité Sans Frontières avuga ko ushobora guca ivuta abantu. Ni naco gituma iryo shirahamwe ryatunganije i Bujumbura ku magenekerezo ya 10, 11 na 12 Nyakanga umwaka wa 2024 uruganda ku mpunzi z'abakongomani baba mu Burundi, abamenyesha makuru n'intwaro kugira ngo babigishe gutandukanya icatsi n'ururo haba mu guhanahana amakuru eka no kuyamenyesha. Twatunganije ibyo vyigwa kuri abo bantu kubera yuko ni ivyigwa bijanye no kubeshuza ibintu vy'ibihuha ukamenya n'ingene ushobora kuvyifatamo mbere yuko utanga inkuru. Ico ni ikintu twiyumviriye igihe kinini turabiye ukuntu hari abantu baguma bateshwa izabo, ukaraba impunzi ziri muri kano karere, ukaraba ukuntu hari impunzi z'abakongomani ngaha mu Burundi bakumva yuko bafise umutekano, ariko ugasanga n'iwabo hariyo impunzi z'abarundi kandi nazo zikiyumvamo yuko hariya zifise umutekano. Kuri ivyo rero turibaza ati ni kubera iki aba canke bariya bumva ko hariya ariho hari umutekano gusumba umweneho. Niyo mpamvu twifuje yuko turavuga tuti uko biri kose hariho inkuru ziguma zica ku mbuga ngurukana bumenyi, ugaca usanga izo nkuru ni zica ivutu abantu uburyo zibabuza nko gutaha. Tutireka tubikorere ko hama turabe yuko abantu impunzi zishobora kuronka inkuru zimeze neza, inkuru zihumuriza. Niho haho rero twakoreye ku mpunzi z'abakongomani ngaha mu Burundi. Uyu mugambi ukaba ari umugambi w'akarere, ni umugambi Charité Sans Frontières yakoranye n'irindi shirahamwe ryo muri Congo ryitwa AFEM, Association des Femmes des Médias. Nabo muri Congo bakoreye ku mpunzi z'abarundi ziri muri Congo mu makambi hariya. Ivyo waserukira imbere y'amategeko ishirahamwe Charité Sans Frontières avuga birashimangirwa na Oscar Nzohabonayo, umuyobozi mukuru wo kumenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru mu bushikiranganje mu vyo bujejwe harimo kumenyesha amakuru. Mu cigwa yatanze, Nzohabonayo avuga ko nubwo ubuhinga ngurukana mumenyi bwateye imbere ari ukuraba ko inkuru ziriko zihanahanwa atari ziza gutera ubwoba abantu. Turi mu myaka aho ubuhinga bwa none bwateye imbere, aho umwuga wo kumenyesha amakuru nawo nyene bashaka ubandanye utera imbere kubera iki? Kera mu myaka yahera wasanga abantu kugira baronka amakuru barindira aho iradiyo iza kuyatangira. Mugabo uyu munsi aho ubuhinga bwa none butereye imbere, uyu munsi umuntu ashobora kuronka amakuru muri telefone yiwe biciye kwa za mbuga ngurukana bumenyi, biciye ku bamenyesha amakuru canke biciye no kuri uwo wese yashoboye kuronka amakuru. Kiba gisigaye gusa basigaye kumenya ayo makuru mbega yarose amakuru ariko araca ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye, ko ari ay'ukuri, ko ari ya makuru aza gufasha abantu gutera imbere, aza gufasha abantu gukora neza ibikorwa vyabo, aza gufasha abantu kuja imbere. Ni ukuvuga ntabaze kubatera canke ubwoba canke ngo aze kubatera ibihuha. Naho rero mvuga nti nivyo ubuhinga bwa none bwarateye imbere, amakuru yarateye imbere, ariko naho umuntu ari we wese kuraba mbega jewe nka jewe aya makuru ndonka amfasha iki, amakuru ntanga afasha iki banaka, kugira ngo umuntu ashobore kumenya neza na neza ico yokora mwa bino bihe nyene turimo. Kugira ngo hatangwe inkuruzo hari ivyo bamenyesha amakuru basabwa nk'uko bibandanya bisigurwa na Oscar Nzohabonayo. Abamenyesha amakuru barategerezwa gutanga inkuru, cyane cyane inkuru z'ukuri, inkuru ziteza imbere abantu, inkuru zigisha abantu, inkuru zidacivutu, inkuru zizwe neza zinonosoye. Aho rero abamenyesha amakuru bategerezwa cyane gukora gose kugira ngo bashobore gutanga umuco w'ayo makuru yose aca kwa za mbuga ngurukana bumenyi. Abamenyesha amakuru bagakoresha bwa buhinga bwabo bize kugira ngo amakuru batanga nk'abamenyesha amakuru aba amakuru y'ukuri, amakuru yigisha, amakuru atuma abantu batera imbere mu mibereho yabo, ntaba amakuru atuma bahunga
yaba bamwe mu rwaruka rw'abakongomani bahunze eka n'abamenyesha amakuru n'intwaro ico bahurizako ni ugushimira ishirahamwe Charité Sans Frontières, barisaba mbere ko izo nyigisho zobandanya. Bucuti Olivier akorera ikinyamakuru gikorera ku mbuga ngurukana bumenyi Mwanga Act. Muri zino nyigisho z'imisi 3 twari tumazemo imisi habayemo akarusho kanini cyane kubera ko muri kino gihe aho ibinyamakuru byagwiriye cyane ivyo ku mbuga ngurukana bumenyi, aho usanga hatembera ibihuha cyane, ibihuha byinshi bitandukanye, ugasanga hari aho umumenyeshamakuru adashizemwo ubuhinga bwinshi kugira ngo atohoze inkuru, ugasanga yatwawe n'ibishobisho agapfa kuyitanga, kumbura atiyumviriye kuco yoshobora konona mu kibano. Badukaburiye ubwenge, baraduha kandi n'ubumenyi, ubushobozi bwo gushobora gutohoza inkuru, baratwibutsa ico tujejwe n'ingene dutegerezwa kubikora kugira ngo inkuru dutanga zigire ico gifashije, haba mu gutekanya imitima, haba mu iterambere, haba mbere no mu gutaka ubwiza bw'ibihugu tuba tuva. Ikindi bagarutse ko muri urwo ruganda no kwirinda imvugo zibibugwanko, message de haine mu rurimi rw'igifaransa. Abaronkejwe izo nyigisho bakaba bahawe impapuro certificat zerekana ko bakurikiranye izo nyigisho.